Barundi kazi inshuti z'u Burundi turabaha ikaze ku televiziyo yanyu Kibonobono Media tunabashimira kubona muguma mudukurikirana ubu tuvugana neza na neza Kibonobono Media ihagaze mu Minago aho duhejeje gukora ibikorwa bitandukanye na cyane aho umubahwa wacu representa David Tuyisabe atazigwa Kibonobono kugeza kuri no mwanya yari yagendeye abene gihugu baho hamwe mbere n'abanywanyi b'urunani Inaskoki asanzwe aserukira urunani rwo barimyi b'igiterwa c'Ikibonobono mu Burundi. Iteka ryinshi rero ryo kuyaga na bamwe mu bayaze nawe mu bamwumvirije barakurikirana ivyo yabayagiye twagira tubasabe bakeyi muri bo batwidondore hanyuma batuyagire neza na neza ivyo batahuye ingene bumvise umugambi. Reka tubabaze mwebwe mushingana hamwitwa gute mbe musanzwe mukora iki mwaka gace mwumvise gute umugambi? Eko murakoze kumbaza kino kibazo. Jewe nitwa Misigaro Jerome nkaba ndi umunyamabanga wa zone Minago. Hanyuma kubijanye n'uyu mugambi wa Kibonobono uyu mugambi twumvise ko igiterwa ari ngirakamaro cyane. Twebwe mu minsi iheze mu myaka iheze twari tuzi ko ari igiterwa gisanzwe atakamaro tomaki abarundi canke aho tubaye. Mugabo maze kumva inyigisho n'insiguro zaco nategeye cyane numvise ko hariho amavuta akivamwo kandi afise agaciro ntangere. Amavuta nayo kandi akaba afise akamaro ku mubiri w'umuntu n'ubuzima bwa misi yose. Umuntu ayisize aragira umubiri mwiza akaremba, hanyuma umuntu ayisize imiyaga mibi ntifa kumugwako haba namba irarengana. N'imbuto zaco twazibonye aha ndazibona bazitweretse mu gihe umuntu agiteka kino giterwa umwimbu waco amafaranga make cyane. Ni ukuvuga afite akamaro umuryango nk'abantu basanzwe bagihikoramwo canke abandi bagitera cuzana amafaranga atari make kugira ngo kibagira akamaro mu buzima bwa misi yose. Rero haba amavuta haba ico giterwa haba n'abagikoramwo bafite akamaro kanini cyane mu buzima bwabo bwa misi yose. Murakoze cyane musanzwe mukurikirana n'abene gihugu atari bake. Mbega mwumvise yuko iki giterwa gishobora kuba kigurwa amafaranga 10,000 ku kilo kandi musanzwe muzi ko hari ibindi biterwa bitandukanye. Muhimiriza iki ko naho ivy'uburimyi usanga atari abantu benshi babikora mwaka gace mugabo ibiterwa biharimwa ugereranije n'Ikibonobono mwoba mwahamagarira abene gihugu kurima ico giterwa mugereranije n'amahera mumvise kigurwa? Murakoze cyane kuko ini wacu tukatumenyereye kurima umwimbati umara umwaka n'amezi 2, kurima ikigazi kugira ngo gisorome kimara imyaka 4 canke imyaka 5, ariko twumvise ko Kibonobono ugiteye kimara amezi 5 ahantu hashushe, amezi 6 ahantu hakanye umwimbu wacu. Rwose umwimbu wacu rero bica bisaba ko kwikenura ikibazo kiba giheze. None rero mu gihe Kibonobono twokwigisha nkanje ndi mu ntwaro tukoresha amakoraniro amanama kugira ngo abene gihugu bumve akamaro k'iki giterwa, bumva akamaro kumwimbu uva mu kino giterwa, vuta akivamwo n'agaciro kayo. Twafasha no shira hamwe kugira ngo abene gihugu bagitahure anyurwe bagitere hanyuma baronse isoko basorera. None nta nkeka twumvise ko irishira hamwe ishayituma bashora iyo mbuto bakahinguramwo ayo mamesa. Rero twe tuzobafasha kwigisha abene gihugu batahure neza icari co ihe giterwa n'akamaro kacu. Murakoze cyane ko iburyo bwanyu kandi hariho uwundi mushinga ntahe twashaka mu muduhere micro hanyuma atwidondore yongera tubwire muri rusangi mu buzima bwa misi yose yakora iki, yongere kandi acagirwa ko atubwira ingene yabonye ibikorwa byabereye ngaha n'impanuro canke inkebuzo yotanga ku bandi bene gihugu bagenzi we. Ego hama murakoze cyane ntanguye kubashimira nongera shimira nirishira hamwe Kibonobono. Ego hama ndabashimiye cyane kubera natahuye
akamaro kacu, badusiguriye akamaro kimaze. Nabaye mu bantu boba biyandikishije mu bamambre b'iryo shirahamwe Kibonobono. Ego badusiguriye ico giterwa ko ari giterwa ngira akamaro gikora ibintu byinshi, ndetse n'uwugiteye ashobora kuronka akarusho. Ego ahantu hashushe batubariye yuko kimara amezi 5, hanyuma ahakanye naho kishobora kumara amezi 6. Rero je mu bisanzwe nahora ndakibona nki mu mashamba, ntacitwa yuko ari giterwa atakamaro gifise, ariko bamaze kudusigurira akamaro kacu nayumvise yuko gifise akamaro kanini gose ku buzima bw'abantu ni ku buzima bw'igihugu. Ama rero nashaka nkenguruke nongera nkengurukira abatanguze rino shirahamwe yuko bobandanya bahimiriza bene gihugu kugira iki giterwa cyane cyane hanimbo dusanzwe turima ibintu by'ibigazi. Ivyo bigazi ugasanga bitwara imyaka itari mike. Twashaka rero yuko bogihimiriza kugira cosahiriza bene gihugu, kugira bene gihugu baronke umwimbu ashobora gushora batabanje kugira gutama cyane, kubera ikigazi dusanzwe twirimira hano ni ikintu kirusha cyane kandi gitwara n'imyaka myinshi, ariko ico giterwa bagikengurushe gose kubera ari giterwa gishobora gutwara amezi maki mwene gihugu akaronka umusaruro bitarinze kumuvuna. Murakoze cyane kuri ibyo byiyumviro kandi turabakengurukiye. Hama ikindi mwomenya nuko igiterwa cy'ikibonobono ni igiterwa ciza cyane kuko kibana n'ibindi biterwa. Ugiteye mu bindi biterwa ntaco biba, ahubwo kirabifumbira. Kandi muri kibonobono ntitubabuza kurima ibindi bintu, ibindi biterwa, ahubwo duhimiriza yuko murima ikibonobono cyane. None mwohanura iki nk'urundi rwaruka canke abandi bantu muri rusangi basanzwe bakora umwuga wo kurima canke batunzwe no kurima, mwobahanura iki na cyane cyane ko turonse ikindi giterwa gishasha kandi kinazimvye? Mwoba mwohimiriza abandi kukirima canke mwebwe ku bwanyu mubona hokorwa iki? Ego murakoze. Ego ku bwacu ico twohimiriza urundi rwaruka, tworohimiriza kugira iki giterwa cyane cyane hanimbo dusanzwe turi abantu tuzeye inze cyane cyane ikiyaga ca Tanganyika. Ego rero ico giterwa cosahiriza ku burimyi, kubera kugira urwaruka rwizukire kurima ico giterwa, kubera ari giterwa gisaba gitwara amezi make kugira umuntu yimbure. Ugahimiriza rero urwaruka yuko gotegera akamaro k'isho giterwa kugira twisununure mu vy'uburimyi. Murakoze cyane, tutatebaganye reka twakire kandi uwundi mwene gihugu wo muri aka gace nyene ka Minago. Mwo muduhera mikoro kugira nawe atwidondore yongere atubwire uko yabonye canke yumvise ibijanye n'uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono. Mwitwa bande mushingana? Jewe nitwa Niyonkuru Christophe, nkaba nsanzwe mbaha nyene mu Minago, nkaba nsanzwe ndumwigisha novuga ntiyitanga no kazi ka minsi yose nkora. Hampande n'ivyo eka n'ivy'uburimyi ntitwovyibagira kuko aha mu karere k'Imbo dusanzwe dutunzwe n'isuka. None rero nciye ngira ko ni kubashimira no kubakengurukira, na cyane cyane mpereye ku mushefu yatwiyumviye ko muri kano karere k'Imbo no musakaba yatuvyagiye kugira ngo atwigishe ibijanye na kino giterwa mwise kibonobono. Mu bisanzwe twatahuye kandi twafashe inyigisho zitari nke, na cyane cyane zidukangurira kugira gute kurima ico giterwa, kuko ico giterwa tumaze kumva yuko ari giterwa njabuka amazi. Mwana tubwiye yuko caziriye rimwe n'ikawa, icayi n'ibindi, ariko muti umuzungu kumbe amaze gushika yaciye abwira ati ni mukirime, mugabo abarundi bakirima batazi ivyo bariko bararima ivyari byo. Si nivyo gusa, iki giterwa mu burere butandukanye ndetse n'ahimbo turakibona mu mashamba, ariko ntitwari dusanzwe tuzi mbega iki giterwa ni igiterwa kimeze gute, mbega gitanga umusaruro umeze gute.
none rero dufatiye ku nyigisho twahawe kuva mu gitondo twabumvise neza yuko ari igiterwa ngirakamaro mu buzima bw'umuntu, na cyane cyane n'igiterwa ukirimye gifata amezi make kugira ngo gitange umusaruro, gitange umwimbo. Twumvise neza yuko amezi hagati y'atanu cyangwa 6 hashushe cyangwa hakanye uba utanguye kwimbura. Rero tugize komparezo n'ibindi biterwa dusanzwe turimo hano mu karere k'Imbo, mu bisanzwe ico giterwa kirafise akamaro kanini cyane, kuko aha mu karere k'Imbo benshi dutunzwe n'ikigazi. Mugabe ikigazi uravye gitwara imyaka 4 cyangwa 5 bivanye naho giteye. Iki naco twumvise ko gitwara amezi 5 cyangwa 6. Akandi kamaro numvise canke akandi karusho ni giterwa ciyasosia canke kibana n'ibindi biterwa. Amababi yacu ahungurutse aza gufasha ca giterwa nyene, akongera agafasha bya bindi biterwa bisanzwe biri kumwe naco, biteranywe naco. Rero mu majambo make ni giterwa nuvuga nti nanziko gifise bivanye n'inyigisho twahawe. Ego twumvise amavuta ava muri cyo ko ari amavuta ngirakamaro, amavuta uyisize ku rukoba avura indwara zitari nke. Twumvise kandi ko ni mu gihe yanyoye, mu gihe mu nda wumva umubiri utameze neza, adufatiye ku miyaga canke mu bindi bigwaragwara biza kizaduka, ko ayo mavuta ari ngirakamaro. Kandi tukaba twabonye ko umushefu nawe nyene yanyoye akanayisiga, twagenda turemye tubonye neza yuko ari amavuta afise akamaro. Twumvise kandi yuko imizi yacu nayo iyo ufita ingwara runaka z'amenyo ko uyirondeye hanyuma ukayironga ukayisekura gutyo ukayishira mu kanwa, twumvise neza yuko iryinyo ushobora kumva kamitende gutyo amenyo yawe akabandanya amera neza. Rero majambo make nuko bashimira mwege mwiyumviye ko kino giterwa ca kibuno kukizana muri kano karere kugira ngo abene gihugu nabo bafata umwanzuro wo kirima gutyo umunwa uronke icurya, hanyuma umufuko nawo uronke amafaranga. Dufatiye kuri yambona kazoza ya nyakwawa nyine cyubahiro mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi avuga ati umunwa wose uronke icurya, umufuko nawo uronke amafaranga. Rero turabona neza yuko kino giterwa hamwe twocijukira twakirima cyo hindura karere gutyo tukaronka amafaranga y'agaciro, ndetse no mu karere tukamenyekana ko natwe turabarimye. Murakoze cyane. Nyuma yo gushima no gukenguruka ko umugambi washitse iwanyu wari usanzwe warahageze, ikindi kandi ni naho wavukiye kuko urongoye ku rwego rw'igihugu ni umwubahwa David Tuyisabe, akaba ari umuvuka intara ya kera niyo ashatse kuvuga ya Rumonge, ni nawe yari ngaha. Nyuma rero yo gukenguruka nakama kahe mwotera abene gihugu bagenzi banyu canke abandi bose basanzwe bakora umwuga w'uburimyi? Mu majambo make nkuko twamaze kubivuga canke ndetse n'abatari bake muri twebwe bamaze kuba bafata umwanzuro wo kwiyandikisha kugira ngo baba banywanyi, hanyuma ndetse babe n'abanyamutahe. Mwabonye ko hariho n'abatari bake bamaze kugura izi mbuto, abandi bagiye barazihabwa nkenke. Mu majambo make twabonye ko kino giterwa imvura buca igwira mu kw'icenda ca twijukira kukirima, cyari gisanzwe kiri mu mashamba, ariko twabonye neza yuko n'ugifita mu mashamba agiye kugicunga ijisho kugira ngo kumbe gitanga umusaruro. Twabonye neza yuko tugiye kukirima twivuye inyuma kugira ngo kumbe mu burere butandukanye kigwire gutyo aya mavuta tuyabyaza umusaruro, hanyuma amababi tuyabyaza umusaruro, imizi tuyabyaza umusaruro, gutyo tubana dutera imbere muri ubwo burimyi bujanye n'ico giterwa. Murakoze cyane mwese uko twaganiriye, turabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Twari kumwe na Kibonobono Media, buri muntu wese aje kuri Kibonobono Media turamuhaye ikaze, yongera agire subscribe, agire share, agire commentaire kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye gushikira buri muntu wese ahari. Muze mu mugambi w'uburimyi bw'igiterwa c'Ikibonobono, igiterwa ciza cyane, igiterwa njabuka amazi kigiye guhindura ubuzima bw'abarundi, eka mbere baba bari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu cyacu bamwe twita diaspora.